ubu mubona yitwa Nimbona George, bamutazira Manyenye, ni umunywanyi w'umugambwe CNL, akaba arongoye urwaruka rw'umugambwe CNL ku mutumba wa Buringa. Kwigenekerezo rya 28/0 umwaka wa 2024 niho yafatwa harejo. Bivugwa yuko yafashwe mw'ijoro igihe cy'isaha 4:26. Bikavugwa kandi ko yafashwe n'abantu bari mu modokari ya pick-up kandi bambaye impuzu civile bafise n'inkoho. Bivugwa kandi ko abaje kumufata bari biyoberanije mu kwambara ubufukamunwa, ngo kandi bari bagerageje no kwiyoberanya mu maso, ngo bakaba bamufatiye kwibarabara ry'icenda ahitwa ku Mukaratusi. Ngo imbere yuko afatwa yoba yabanje gukwirikiranwa n'imbonerakure yitwa Dieudonné Batazira Binkwankwa, ngo akaba yari kumwe n'abandi nyene bo kuri uwo mutumba wa Buringa. Kubatazi aho Buringa iherereye, ni muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza hafi y'ikibuga c'indege. Nimbona George rero, reka tumutabarize, amagara yiwe ntasinzikazwe canke ngo yicwe. Iyi ngendo yo kunyuruza abantu banyurujwe na pick-up irimwo abapolisi canke kabirimwo abasirikare bafise inkoho iragisibije. Mwibuke Focus ivyamubayeko. Focus gushika n'ubu ntarasubira kuboneka. Focus nawe nyene yari mu mugambwe CNL. Ibi rero ni bimwe twama tuvuga, ibi nta teka bishobora guhesha igihugu, ahubwo bigikwegera umuvumo. Amaraso arahuma. Umuntu wese yabigize canke uzi ko agira ibintu hamwe n'ibi, amaraso y'uwo yatwaye canke amaraso y'uwo agomba gutwara canke amaraso y'uwo ariko aratwara canke amaraso y'uwo ariko aradodobereza, ayo maraso azomwomako, ayo maraso azovuga, ayo maraso azokwegera n'umuryango wiwe, ayo maraso azokwegera umugore wiwe n'abana biwe. Amaraso arahuma. Mwari muzi yuko amaraso asesese no mu gihugu, abanyagihugu bose ingaruka mbi zibashikako. Muntu usesa amaraso uragowe. Turasavye abajejwe intwaro, nimba batari muri ivyo bintu, bagire ico bakoze, bagire amatohoza, bakora uko bashoboye kose kugira ngo barondeze Nimbona George. Mwebwe mwamutwaye, turabinginze ngo ntimukora amaraso, ntimusesa amaraso y'uwo muntu, nimumurekure atahe. Nimwibuke umukenyezi wiwe, mwibuke abana biwe ingene ubu boba bamerewe. Mwishire mwico kibanza hamwe namwe babibagiriye nk'uko muriko murabigirira abandi. Ivyo bintu mwebwe vyobaryohera? Mwebwe mukabona mukoze iribara, aya maraso azobahumira, ahumire n'imiryango yanyu. Mumenye yuko muzoba muriko murakwegera karambaraye Uburundi. Igihe kibi kibishe, ubukene bubi abarundi barimwo, ibi bintu vyo gusesa amaraso biri mu biteye umuvumo igihugu. Nta gihugu gishobora gutera imbere abantu basesa amaraso ku munsi. Ntibishoboka. Mwebwe murazi y'Imana yakuye amaraso agize umuntu. Kandi muzirikane yuko uzokwicisha inkota azokwicishwa iyindi. Nimba wishe uwundi ubanje kumunyuruza, nawe niko bizokugendera. Mumenye yuko ari sekurungurane. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese. Reka twibananize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu wese atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire ryasango gitariki 12 z'ukwezi kwa kabiri ko ariho tuzoba turiko turerekana ukuntu twogaruza umunezero Satani yatunyaze. Ntimwibagire kandi kugira subscribe, jeme na partage hamwe no gufyonda kukazogera kugira ngo muronke notification buri gihe dushizeko icigwa. Imana nibarabe neza.